ndumiwe ico nagomba nta kindi ico nagomba kubwira ndazi ko nahise yahuye n'ivyago ndazi ko nahise yahuye n'ivyago narafise ko igeze kure yari yaremvye urumva yari yaremvye aragira gute undi bati basi bwanje narishikira abona nce sanga yarateye kamitende akuje akingomba kubwira cegeke ndakumva jewe nkuko nari nambwiye turi kumwe nambwiye jo vraiment nesi ngomba ndamwiteho ndamufasha gira ko nshoboye kose kubera je ngene vraiment je shaka nesi azo ngene kubona nesi yakize ameze neza Yo, hello my people, it's your boy Ellen Baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap, aka Mr. Rolex, yeah. Yeyo sari bakuzi ba Inyishu Media murakomeye meze fresh muri good meze okay ndi kumwe na R9 kandi R9 ndavuga sana ukuntu R9 vraiment uri romantic ukuntu wewe so turiga anye turindiriye umutipa raho R9 yambare ngo ndamurondere no ngo bashake bayage R9 sasa uratawongena abahebiyake bituganira ki ngo muganira abahebiyake bihe just twivuganira shani ni private sina kubwira urumva yakasiga bayaguri private na nimefika private turi imbere ya kamera private turi imbere ya kamera ega sasa ko umuhungu yabimenya ko yaca bivuga kare yaca bivuga yaca mena mabanga nako no bivuga rega hajya je navyo no vuga kujya anye kubera je hanye ndi hagati rero y'abantu babiri okay mburi hagati y'abantu babiri cyambare kutera dashe x-ray nambare kutera none nibanga none ushaka go rega R9 ngafise ngibanga babize ngo private sigura je sinkenewe ngo R9 ni wakenewe kamera ikenewe rero kamera yakenewe sindamenye nturamenya ni nakuri misi rero ra fresh maza neza niga safi baby yola yani baby gwe yani ujamaa huyu akienda mbimba ni ngorane yavyibusha ingidi oya mugasiganye kujayo oya vraiment bo ico namuna yifuza hariya gusa mwese musanzwe muri abantu bamusanzwe mukunda ingidi je ndamuzi bahebiyake arapendaga ingidi je singunda ingidi sanza gusanga igana nice umva je ngunda ingidi normal none baraza hakiganiro nabonye bakoranye na Briere none yaje ibintu yavuze ndabati none uyu muntu yabaye gute none wewe none asikia ugiye muri box none uvuye muri gym rero numva amaraso mengo ari ahantu ndazumengo ari muri entraînement avuye muri entraînement ariko rero naje ngo manuko umuntu yanuse muri commentaire yombwa yavuze nimbwa iraho leta simbuto tuso izina giyo singene no kumuvuga yavuze ati ngo jewe ngo ndi manager wa case ngo afise ubwenge nimba bucuritse nimba buhengamye ngo jenga na ubwenge na case ngo singure ku manager ega manager ni umukozi kandi uwo muntu yanuse ni imbwa muhimbi umuntu guti je ndiko ndabatuka beraza abantu jaro arwegeze kunaka ngo ndi maraya wewe none nka R9 bamubare ni maraya nani nguva afise zo kuri mangu nokina umupira pe ngabambaye bose ngo ndatongoza ariko rero tubwire abandi ngo ndabashisha turaye ngoja kwa mita bapira turamura turamo ega ni mugatondo ndesa mu gatondo sasa akuja ko je ndiye indacishigera nga R9 umusomba amasalimetero make sha ariko je ndavyibushe mama urabona munda naho usuvye ibintu binini bado muri Inyishu Media mabinure abantu muri Inyishu Media mana sindajya mu gatondo sindafungura sha kandi vuye muri gym fisa amadomino
Mbebwe nimwaborewe mbega. Atege nazo gatunywa vraiment. Je ndi moraliste. Je kandi je ndahindagurika. Umwanya umwe mba nk'umupasteri, undi mwanya nkaba nk'umushehe, undi mwanya nkaba ndumukameramani, undi yarasaze. Wewe ukaba umupagani. Ukaba umupagani. Bo upagani wayasenda kushigikira cyane. Uyu babiyake kuva imweshereje umushatsi. Ubu arabonye kwa Fafisi. Narayibonye. Yagacube. Si yagacuba Ni yagute none tubaye kafe imwesheje babiyake. Gosora tubembeke. Tubashe. Duharire. Ni ordinaire. R9 nawe ubona imweshe kwafe yago. Sha sinzi ibintu by'amakwafe ngo bose ibishasi yumengira urashaka kuyarura utuntu bagiye bashira ko R9 arashaje atararongo. Ufite abana bangahe? Ufite abana bangahe? Je, amaze kubyara na se maze kubyara. Ufite bangahe? Ntabafisi. Oya. Ndabyara. Ufite imyaka ingahe gahe? Je. Si ngombwa ndavuga ngo muri kamera. None ko je undavye imyaka ingahe? Sinzi. Wakunda kurira abademu. Mugaje fise abana. Fise abana batatu. Nabazwe. Nabazwe. Fise abana batatu. Nabandi aharavyanga muri chambre neuf. Abo yafyataguriye mu ruta. Abo chambre neuf ni bari bahari. Aje sosura kubyara. Ibujumbura hariyo batatu, Ibujumbura yo. Rero asiye ko turondera amahera. Chambre neuf ariyo bangahe? Chambre neuf ni yahe? Chambre neuf muri zone rouge. Naambia sasa baba, time is over, you know? R9 je yamamagaye nga anye ngo arafise ikintu ngashaka kugusaba kuvyerekeranye na nice, ariko ico kintu je sindashobora kugitahukirwa, nico gituma ubonye nacenda guhamagara uze nka muri kino kibanza nawe bundi urazi ntari ukenewe kugira uze nga anye. Ariko R9 yandemeye yarambarira ati ntare vraiment shaka boss wawe. Ariko rero twiwe R9 sigaye afitanye ubucuti na nice. Bijya bisusu bisanzaye zigara. Ega nani nice je ndafata nk'umushiki wanje ariko siyo ya bien tungo siyo ya original. Ngo yo bari umushiki wanje. Rero umukeneye ni inzira iko wazi. Inzira uruguruye. Rero karibu maba. Ushaka ncyango waje wamamagaye kugira nani nani ariko unashaje. Ariko rero sasa uya tasa kampanda juu nice kweli komengo alakaweka yondore iki ndirimbo ya kila Mr Nice kuku kapanda baskeli bata kapana habari unaona hicho kitu ni wewe rero vuga sisi kwa mushobora ariko rero atasawa nkawa niwe basunika again bakoze gishubeje wewe muntu Mbona ndavugira gute? Rapi. Sasa huyu akienda kwa Nice ni bien. Kuko Nice urumva Nice aronse umuhungu avyibushe nkawe nyene ni swata. Mugarone ahantu gato nine ni bien. Akarinjira. Kuko urazi. Nurushinge rero ikintu kivyibushe iragitobagura. Kirinjira direct. Muga ikintu kivyibushe ni bien vraiment ni bien kandi rero ugena kandi nuzorondera no mukuni video oya nugenya nzo chokore ko nasi afise na look nziza afisingidi chumukwe uraje bariri ni mambo tarimbara urumva yagenye ni rero tubiprofitiramwe yagiye amahera ari kumuwa mukuni video nibare amajana 2 canke 200 hagiye ucuvuga ati ni shopping yiwawe baby tugere dukore clip agacha ku nico kimwe ni grand P nujya mu nani ujya mu dox ni bari dox baberanye Edox na Grand P bavanye. Uwe Edox ni sindamenye neza muga n'abastari ndabizi. Ariko na R9 iki rero wa mwanya wawe uraketse. Bahebiyake njuyo hapo. Sawa. Ega desida kuvugira byose. Okay ndabizi ko toyevuga muga urashaka kumuha make ukibandagiriza. Yewe abeje basi. Cyangwa tubisa tuvemo. Nubundi ega nico nashaka. Tubise. Bye bye turavugana mu nyuma. Tubise tugwane je na R9. Ngumi. Oya. Nambe sasa. Wagenda wicare basi hariya. Baba kurabira gafana be wamunda wifana wamunda dende fana ari imbere. Sio bari. Si yari sawa. Okay. Nakumuye fana basi. Nambe sasa. Betambre. Tambwe ntukimukene. Wara raba hano buricara uri pora fresh. Tupishe kabisa.
amesasa baba ngira rero sasa Trey je icanza nyese kenda tuvugana igiswahili ikirundi icyongereza igifaransa oya jewe kugira abandi bantu egara abandi bantu batumva igifaransa igiswahili cyangwa icyongereza ariko tuvuga ikirundi batari private cyane cyangwa wasimye kamera oya ntazimye vuga rero okay je gusa bon muri make ico nagomba nta kindi ico nagomba kubwira bon ndaskonese yahuye n'ivyago bon ndaskonese yahuye n'ivyago narafise ko igeze kure yari yaremvye urumva yari yaremvye aragira gute urumva bati basi je ubwanje ndayishikira abona nce sanga yarateye kamitende ako je kingomba kubwira cegeke ndakumva je nko nari nambwiye turi kumwe nambwiye jo vraiment nesi je ngomba ndamwiteho ndamufasha gira ko ushoboye kose ukora je ngene vraiment je shaka nesi azo ngene kubona nesi yakize ameze neza boje ndibaza icyo ni cyumviro cyiza kandi gisa n'umusaza wiwe yaje meza ko nk'umubosi wiwe naho nyene yavuze ati ngo agomba hagarika akazi mbo mu bisanzwe ni bien icyo ni cyumviro cyiza nico kimwe n'undi muntu yava yobona nyine nasi amerewe n'umuntu nikiremwe muntu hatwebwe rero wamaze kuvuga ati nta kibazo mama ndamwite baba kibazo gusubivuge mu kamera bashabona kurira nyaragasa rero ahubwo rero icyo twamufashije nice nuko tuguma tubishira ku mugaragaro kugira n'abandi babone bafise umutima wo kumufasha nkuko bavuze ati je mama ndamwiteho gusa rero irya ngwara agwaye abantu benshi baravyanga kubivuga nice aranuka sinzi ko bigeze kuvyumvira ivyo bintu nice afise akamoto ako kamoto nageze kumva sinamenya neza rero ko yoba ako kamoto kanatokea sehemu gani sinzi ko ari no mu makwapa sijui kama ni sehemu gani sijui kama ni mukinya mugabo je nkikiranya neza umengo bari ino nyende kuri centre ahubwo razirera ako kamoto kavino muri kuri centre okay aburazi mutazi uko biri me umuntu ashobora kumwitaho rero ndugu yangu bisaba amahera ndabizi bisaba amahera ariko ico ndobwira co Java ndofuma ndabasi nkamugisha ecography nkamugisha ecography turabe ahantu uwo muntu ko buri rayelemo aho ni ryari rero bon ndaza nkejo kwa jo ndafise umwanya ndi nashaka kumutwara bakamugisha ecography temze tuzana urupapuro gusa mutubwira amaresita mze do amaresita twebwina na kimi abakozi banyishu media urumva nafise umutima mwiza yavuze ati kuva no musi umwana nkangure kumwitaho nde nice sasa mimi nduga ndamwankiye je kunda tuyashatse gusa kubimenyesha je sifise uburenganzira bwo kwanyira wowe ushaza kumufasha nde nice bako nice nayo bari mushikanje habonetse umuntu atanga ubufasha sifise uburenganzira bwo kuzibira ubufasha sivyo rero kuva no musi baba yari atari longeze kana wari kumuterura ahubwo jya ko nibaza ko ugomba utanga mahari ariko niba kugomba umukwe rero umutware mubane munzu icyo sico cyangwa ariko uramukunda bivuye ku mutima urukundo bon jeno mugati hamwe jeno jako ngene kumo sina nayubwiye ko ngene kumanda meze bien akomeye iyo ngwara ya murimwo muvemo byahetse vraiment sawa ya rero nta bintu birebire rero reka dukupe kamera je ndibaza na bintu byinshi biri aho ni bien aho ndibaza ko nagomara gutabagure je mu imizi susitaki burofu je na kibazo hama je ngaba madmisi bantuka wagutukiriki ayo gusa na bubasha twe dufise bwo kuvuga benshi barabavuga ati ngo hari ibintu dupanga ariko igano twapanze je nawe wapi nacho tukamana none sinari nana nerefo yabatse ngwe nani aragukeneye ariko intu agoma muvugana imbere ya kamera sasa si two ba star ndugu yangu kwege tugera gutora kila muntu wese uri umustar je ndi umustar bande umuntu wese umubonye ku kamera gupanga ikiganiro ni gute rero yandi gusogenduka musaba ati ikiganiro kimeze uko nuko mba tuvugare kuvyereka ikiniki sasa uri umusavye wapanze na bindi bikurikira mugabo ubuzima nyene kiganiro bari kiganiro na France 24 irapanga ibiganiro ushishaka ari abandi ngo
muri comment ngo karanshisha urazi ko genda gukunda sana ko kukabwa ngo iyo maraye niki kandi abwaze x-ray ahubwo je nabwira ati muri janvier ngira nawe urabitse ko muri janvier n'imibururi sasa ugomba urekure igisa kwaje n'ukuntu nani aririmba twache black aririmba neza umvise ingene avuga n'ingene aririmba biratandukanye aririmba neza gusoma n'ingene avuga sasa ndugu yangu big up sana bandanye courage kandi nkuko witanze vuga ati ngoma namufashe mumzo tubwira gusa result ukuntu bimeze nakibazo kandi nongera ndabwira ko in this January bizagana fresh ndumiwe